Amaro Imana bane namwe inshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV Burundi numwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Ikibazo cyo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura kirashobora gutuma umwimbu na cane ku banyeshure ugabanuka. Ivyo bikaba bishikirizwa n'abakurikirana hafi indero y'ugwaruka. Ikena ry'ibinyobwa vya Brarudi ryibonekeza mu gihugu rituma abene gihugu bahurumbira ibindi binyobwa vyotuma n'amagara yabo atosekara. Ivyo bikaba ari bimwe mu bibazo vyashikirijwe n'abashinga amateka ku mushikiranganje w'ikigega ca leta Odas Niyonzima ni mugihe yari umutumire mu nama shinga amateka aho yariko arashikiriza amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025. Turafise n'ayandi makuru atari make twabateguriye mu kanya ido nido ry'amakuru yacu. Nongeye kubanamutsa ndabaha ikaze kugira ngo mukurikirane idonido ry'amakuru yacu mu Kirundi. Nababwiye mu ntangamarara ikibazo cyo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura kiri mu bizotuma umwimbu w'abanyeshure ugabanuka. Ivyo bikaba ari vyashikirijwe n'abakurikirana hafi indero y'ugwaruka. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Bivyerekana ry'uburyo bwo kwiyunguruza gibonekeza mu gisagara ca Bujumbura, umwimbu urashobora gusubira inyuma ku banyeshure kusanga umwanya munini babamara mwibarabara. Bivugwa na Jasa Mandari arongoye ishirahamwe bafashe bige hamwe na David Ninganza bo mwishirahamwe Sojepaye gitaye neza y'ugwaruka. Umunyeshuri yahora ava nko mu Ruziba yiga nko kuri Lycée du Lac akona karorero uno munsi abaye obligé kuva mu Ruziba n'amaguru acategeza kuvayo nka saa kumi n'imwe kugira arabe yuko yoshika ataracererwa. Ayo masaha rero yari gukoresha mu kuraba yuko yogira revision ivyigwa vyiwe, aciye yakoresha mu kuja kw'ishuri ndetse no mu gutaha ugasanga nyene atashe n'amaguru ashitse atevye arushe. Wa mwanya rero wo gusubiramwo ivyigwa vyiwe ntawo abakironse. Zaragize ingaruka mbi cyane ku mwimbo w'abana, abenshi baracegwa n'abandi bagasiba, ugasanga amabisi asanzwe abatwara yasivye ku munota wa nyuma. Ivyo rero byaratuma abana bakora basa n'abahungabanye, bamwe bakaruha batari babimenyereye. Abo bakurikiranira hafi ineza y'ugwaruka baragira ico basaba leta ndetse n'abanyeshure kugira ubumenyi ntibusubire inyuma. Nk'ico twosaba leta, murazi yuko leta ifise imiduga, hari imiduga ya leta yunguruza abantu Otraco, turocoboneka na gikeya baciye bashira ubwa mbere bagaha nk'iyo miduga kugira ngo ishobore gufasha abanyeshuri muri ibi bihe vy'ibibazo. Cya kabiri, amabisi nayo nyene akaba mu miduga ishobora kuronka igitoro kugira ngo ashobore gufasha ugugwaruka ruriko rurakora nk'ibibazo. Abanyeshuri rero nabo nyene twobahanura yuko batoca bijajara ngo nuko turi mu bihe bitoroshe byo kwiyunguruza, ariko umwe wese aragerageza gufata umwanya akaraba umwanya muto yaronse ashitse muhira akawukoresha mu gusubiramwo ivyigwa, mu gusubiramwo mu gutegura neza ikibazo. Rimwe na rimwe abanyeshuri bahora borohezwa ku mirongo, ariko muri kino gihe ivyo kwiyunguruza bitoroshe no ku bandi bose n'abanyeshure bica bigorana kuko usanga amabisi yunguruza abantu ari make. Ikena ry'ibinyobwa vya Brarudi rituma abene gihugu bahurumbira ibindi binyobwa, ndetse ivyo binyobwa bikaba bidafise ingaruka nziza ku magara y'abantu. Ivyo rero bikaba ari bimwe mu bibazo vyashikirijwe n'abashinga amateka
aho bariko baravyerekeza ku mushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima ni mu gihe yari umutumire mu nama nshingamateka asigura amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025. Ni kubera ibinyobwa vya Brarudi vyama vyabuze bigatuma abarundi bifuza kwihereza ibindi binyobwa bishobora kubangamira amagara yabo. Ico ni kibazo cabajijwe n'umushingamateka Pascal Bizumuremyi akibaza umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta. Twumvise ko hari innovation mu bijanye n'igisata c'isukari, mbega nta bishasha mu bijanye n'igisata c'ibinyobwa vya Brasserie ko umenga hariyo imyidogo mu barundi n'abarundikazi bihereza ivyo binyobwa. A titre exemplatif, ibura ry'ibinyobwa vya Brarudi ugasanga bisubiriwe n'ibinyobwa byo mu mabuni navyo usanga bikaze cyane, abarundi benshi baguma bidogera ko bishobora kugira impact mbi ku magara y'abantu. Nayo umushikiranganje w'ikigega ca leta yishuye uku gukurikira kuri ico kibazo. Gishasha rero kuri Brarudi nayo ifise ikibazo nyamukuru cy'ibyo amafaranga mva makungu kugira ngo bazane imake premiere. Rero kuri umwanya rero ntabwo ngo gishasha gihari, nabo nyene ibi by'isukari byabakora ko cyane kuko bakoresha isukari nyinshi. Turizera yuko ari kimwe mu bizotuma umwimbo wa Brarudi nawo nyene mu binyobwa cyane cyane mu limonade, ariko no mu binyobwa birimo alcool nawo nyene n'isukari, twizera yuko nabo nyene bashobora guca boroherwa kuronka ni kimwe mu make premiere bakoresha nyinshi. Umushikiranganji Audace Niyonzima akaba yari umutumire ariko arasigura idonido uko uburyo butegekanije gukoreshwa buzegeranywa nuko buzokora hisunzwe imigambi yashizwe imbere n'ibisata bitandukanye by'igihugu. Mumenya ko ishirahamwe rya Brarudi riheruka gushira ahabona ibiciro bishasha by'ibinyobwa rihingura kuva ku igenekerezo rya mbere ruheshi uyu mwaka, ariko ivyo binyobwa bikaguma biri umuzi wibuye. Abubaka amazu ya kijambere na cane amagorofa bari bakwiye gusiga inzira z'abagendana ubumuga, kuko abo bagendana ubumuga mu gihe baba bariko baragana ayo mazu canke izo nyubako bibagora kugira ngo bashike aho bifuza gushika. Ni inkuru ya mugenzi wacu Ani Lorine Kakunze. Kwiyunguruza ni imwe mu ntambamyi nyamukuru abagendana ubumuga bakunze guhura nayo. Bamwe mu bo twaganiriye baratubwira zimwe mu ntambamyi bahura nazo. Nko mu gihe ataronka ukuntu yideplasa dafise nka chaise roulante, birashobora kumugora cyane, ugasanga agumye mu nzu aguma aryamye. Mu gihe rero umuntu agendana ubumuga agumye aryamye ari uruhande rumwe, agira intambamyi nyinshi cyane. Hariho benshi usanga baciye baja no mu bitameze neza, usanga bagiye kunywa nk'ibintu by'ibiyayuramutwe kugira ngo bumve ko boronka amahoro. Intambamyi abagendana ubumuga bahura ni nyinshi. Urashobora no kuba warize ufise na diplome, ariko akaba ata muntu yo kwizera ngo aguha akazi, akaguma kubona muri incompetence canke uko atacu ushoboye, akakubonera muri iyo chaise roulante. Uko ubwo bumuga abona bw'umubiri bugaragara, agashaka kubuhuza n'umutwe wawe, ariko biba bishoboka yuko ufise ubwo bumuga bugaragara physique, ariko intellectuellement ukomeye umeze neza. Abo bagendana ubumuga baragira ico basaba leta n'amashirahamwe mu vyo ajejwe gutunganya inyubako n'amabarabara. Kwiyumvira ku muntu agendana ubumuga, bakiyumvira yuko nk'ama escalier vraiment aratugora, ariko no kubw'uburyo buke dufate yuko aho hantu bidakunze yuko hashobora iyo ascenseur ishobora kubihari, ariko hari n'ukundi bashaka kubaka bafise ukuntu babitunganya bakibuka inzira y'abantu bagendana ubumuga.
ivyo biruko mu gihe inyubako nyinshi za kijambere zitagira inzira z'abagendana ubumuga zaba iza leta canke iz'abikorera utwabo. Isekeza ryo kucandaga indwara y'agasama ryari ritegekanijwe kurangira kwigenekerezo rya 17 ruheshi umwaka wa 2024 ryongewe ikiringo c'iminsi 2 kugira ngo abana batashoboye kuronswa ubwo rucanco bashobore kururonswa. Ni nkuru ya mugenzi wacu Ale Loris Ndongozi. Imisi 2 niyo yongewe kiringo c'imisi 5 no kuvuga kuva kwa 13 ruheshi gushika kwa 17 ruheshi uyu mwaka cyari kigenewe isekeza ryo gucandaga indwara y'agasama ku bana bakwiza amezi 6 ariko batarashikana imyaka 5. Muganga Bizimana Jean Claude umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga aratanga icyizere ko mu iyo misi 2 abana bose bashobora kuzoba bacandazwa. Iyi misi 2 abo bari basigaye nabo bazoba baronsa akaryo ko kwicandagisha kugera ku munsi w'ejo twari tumaze kuronka abana barenga ibice 75 kwijana. Mugabo hashobora kuba hariho abacijijanya imitima, hariho nabo duhora twumva ivyo gucandagisha abana usanga babitinya nkumbure kubera inyigisho bagiye bararonka zo mu mashengero basengamwo. Nagomba ndabatera kamo kuri iyi misi 2 yongewe ko hari abana basigara badacandazwe nta na kimwe cyo bituma. Aributsa abarundi ko gucandagisha ibibondo vyabo bitazoherana n'iryo sekeza kuko n'izindi caco zizobandanya gutangwa. Ahubwo ubu rero tugiye gutanguza iyindi ngendo yo gukomeza gucandaga abana buri gihe. Incanco zitangwa bivanye n'imyaka umwana agezeko, imisi amaze avutse. Tugomba rero ko mudufasha guhimiriza bene gihugu bije mu migigwa mu migenzo ya misi yose. Nivyo hari abavyeyi benshi bakurikiza ikirangamisi cyo gucandagisha abana, ariko hari n'abandi bacandagisha abana incanco 2 3 bagaca bahagarika. Twibutse ko mu gihugu cyose hitezwe gucandagwa indwara y'agasama abana bagera ku miliyoni n'ibihumbi 143 n'165. Inkuru ya nyuma y'ano makuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu Nathan Ntunzwenimana aho aza kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino mu makungu. Libya. Mohamed Makaf akunda gusuka amazi ku giti cy'umusikoni agwana no kuguma ari muzima ku musozi wa Jebel Nefusa muri Libya, aho ihindagurika ry'ikirere rituma abanyagihugu guheba amatongo yabo n'ibitungwa vyabo. Imirima iri hirya no hino mu kigwati ca Kabawo yarumye nk'uko uwo murimyi w'imyaka 65 abivuga, nk'uko bimenyeshwa nawe yari azwi cyane mu mirima y'ibiti vy'imyelayo n'imisukoni. Libya, aho ibice birenga 90% by'ako karere ari ubugaragwa, ni kimwe mu bihugu 6 vyumye cyane ku isi nk'uko bivugwa na ONU, aho imvura yaguye ku mwaka uvuye kuri milimetero 400 mu mwaka wa 2019 ija kuri milimetero 200 ku nkengera z'ibahari. Si ubukene bw'amazi gusa nivyo barimye biruma kubera uruzuba rwinshi, nk'uko bivugwa n'umukuru w'igisagara ca Kabawo Murad Maklouf. Bivuye ku mfashanyo ya leta, komine iragurisha amazi abanyagihugu ku giciro c'amafaranga 25, hafi y'amayero 5 kuri litiro 12,000. Ivyo bikaba ari kimwe mu vyategekanijwe n'amazi ava mu kuzimu n'ibibuga vy'amazi, niko umukuru w'igisagara asigura. Mu gukura amazi adasukuye ava mu bugaragwa mu bumanuko bw'igihugu, amatiyo menshi aja mu bisagara mu turere two mu buraruko atanga ibice 60% vy'ivyo igihugu gikeneye. Tandukire yavuga mu gihugu ca Kenya. Mugihe igihugu cyo muri Kenya gihanganye n'ikibazo cy'uburaro, ihinguriro ry'ubwubatsi ryo muri Kenya giteze guhindura igicapo c'izo nzu nk'uko biboneka ku mpande. Ku mugwa mukuru wa Kenya, imiryango itari mike iri ngaha akenshi usanga itagira amazi. Jacinti Awino ni umwe muri abo bantu. Uwo mufasoni akaba ariko ararera abana biwe 4 aho hantu. Uwo bubaka
butandukanye akoresha umwanya muto w'ubwubatsi. Ku kwezi yinjiza amadolari 75 gusa. Ikena ry'uburaro ku mugabane wa Afrika ni ikintu kinini cyane. Bari mu mazu agera ku miliyoni 2 hano muri Kenya, miliyoni zirenga 10 muri Nigeria, kandi turazi ko nimba dushaka gufata tegerezwa kubaka mu buryo butandukanye. Dutegerezwa kubaka ku rugero rwiza, dufise umuvuduko n'ibikoresho, kandi ivyo nivyo kubaka impande zitatu ziboneka byoshoboka kugira dushobore kwihuta mu mwaka. Leta ya Kenya yatanguje umugambi wo kubaka inzu 250 ku mwaka. Muri uwo mugambi wa leta, inyubakwa imwe y'ivyumba vy'uburaro yagurishijwe amadolari 7,600 mu mwaka uheze. Ni kuri iyo nkuru ivuga ku makuru yo mu makungu turangirije ko amakuru yacu twari twabateguriye kuri uno munsi. Tukaba tubashimye mwese mwashoboye kuyakurikirana. Nshimire abamenyesha makuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyarondera, ariko kandi abari mu buhinga bw'ivyuma bashoboye kudufasha kugira ngo amajwi n'amasanamu ashobore kubashikira atankomanzi. Imana ibafashe naho ubutaha.